bure uwo ducishirizamo gato kugira ngo ubanze uduhonje kuri uwo mudiho. Okay. Weburuhukiro wanje wambere vyose nkeneye mu buzima sindicuza na rimwe. Yes, reka tubaramutse mwebwe mwese bakunzi ba PITV aho muri hose kwisi, abari mu Burundi, abari muri Afrika, ku mugabane wa Buraya, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hose kwisi. Ndi Moses Angelo ndabaramukije kandi ndanabashimira cyane ukuntu mubandanya mutwitwararika uko bukeye ko bwije. Natwe twamatubaha ibiganiro vyiza, ibiganiro bigizweho, ibiganiro vy'ugwaruka, impano zinyegeje mu gwaruka, abaririmbyi, abakomedie, utugenegene dutandukanye. Rero uyu munsi nkuko mubibona imbere yanyu, turi kumwe n'umwigeme mwiza akeye muramubona. Ubona wese ubundi yitwa Fafa Praise, akaba asanzwe ari umuririmbyi mu ndirimbo za gospel. Mukanya rero aratubwira byinshi mu byo asanzwe akora, kandi akaba byifatamo neza hano mu Burundi. Reka rero ntarandiriye ndamuhikaze. Umeze gute? Uraho? Ndaho meze neza, ndaramukije n'abakunzi bino mbonesha kure. Muhezagirwe. Turabona kamwemwe ni kenshi. Ego. Kumbure rero namatse kuvuga izina, ariko hariho uwundi mwidondoro w'ibwina. Wo tubwira amazina yawe, uko usanzwe ukora nuko bimeze? Murakoze cyane. Mu mazina yanje yose ni Fabiola Shimirimana, ariko yandi mazina basanze banyita ni Fafa Praise. Ndi umuririmbyi mu ndirimbo za gospel, nkongera nkaba ndi umujournaliste kuri Ndufa.com TV, hama nkaba sengera mu ishengero rya Guérison des âmes Kinindo. Baza ko umwidondoro ukwiye. Urakwiye kabisa. Yes, bakozi ba PITV, murumvise umwidondoro w'ibwina wa Fafa Praise. Akaba azwi kuzana rya Fabiola, ariko mu mwuga wiwe ni Fafa Praise. Akaba kandi asanzwe ari no mu journalist. Nuko rero Fafa Praise, wamaze kutubwira umwidondoro wawe, turamaze kubona kuri YouTube, kuri kuma platforms atandukanye, imyesha makuru bikwerekana uri umuririmbyi w'indirimbo za gospel. Tubwire muri make indirimbo za gospel kubera iki arizo wahisemo gutangura kuririmba? Murakoze cyane. Jewe sanzwe ndi umukristo, bikaba ari navyo ubuzima bwanje bwose nabayemwo igihe kinini. Byo nabayemwo nakuze abavyeyi banje bakijijwe. Hama kuririmba nako nisanze nyene iyo mpano ndayifise. Hama ni n'umunsi ari naco gikorwa nkora, ari naco gikorwa nkunda, kandi nibaza ko ari co gikorwa zorinda mva hano kwisi nkora. Murakoze. Uravuze yuko wabitanguye ukiri muto cyane, abavyeyi bawe wasanze arabakizwa. Kumbere wotubwira ishengero rya ryo uriyemwo kuva mu bwana bwawe? Oya. Guérison des âmes nayibayemwo kuva cyane. Unubu rero abavyeyi bawe baracakijijwe, mwese muracari mu muryango wa Gikristo? Ego, baracakijijwe bose, abo tuvukana twese turakijijwe mu muryango wa Kristo. Wavuze yuko ngo ari impano wisanzemwo kuva mu bwana bwawe, ariko kandi wakuriye mu ishengero. Nta hano waciye kugira ngo ushobore kumenya yuko ariyo mpano yawe ikunyegejemwo kuyivumbura? Murakoze cyane. Kugira nshobore kubimenya no kuvuga ngo nabaye mu korale kujya nyene dusanzwe tubimenyere umuntu wa muri korale aririmba nko muri Sunday school. Ego, navyo nabijamwo nshatse, naragenda numvise uwo munsi numva nyene ndi muri iyo mood. Sanze uwo munsi ntari muri iyo mood no gusenga sinda nagenda. Urazi uri umwana ko uri mu bintu utazi. Ariko harageze igihe nyene ndamenya ko kuririmba ari ingabire yanje. Niho natanguye kubikora nyene ndi serieux, numva ndabikora nyene ndabikunze, numva nyene ndabirondera kandi ndabikunda cyane. Maze kumenya ko ari ingabire yiwanje. Mu kubimenya ngo nabimenye gute? Barabimbwiye abakozi b'Imana benshi, bamaze ariko nanje nari narabisengeye ngo menye ko ari ingabire yanje. Nagiye ndabibona mu ndoto, hari indoto nagira
hama ndazisobanuje bakambwira ati zozisobanura ukuzisobanura abo barabakozi b'Imana bakubwira ati hari impano ikwinyegejemo ego hama ntanguye kuza ndagira indoto nkabaza bakambwira ati ivy'indoto nagize nkaza hama canke nkasanga ntageze igihe maze gutangura kwandika indirimbo nasanga indirimbo ndosomye ijambo asanga nkuyemwo titre y'indirimbo gasanga haje melody ngasanga indirimbo ndayikoze ndayihejeje mugo ivyo naritanguye kubibamwo barabimbwiye kandi naje nabibonye mu ndoto rero nuko vyagenze aho ngovuga ko ngize resume kubera buke umaze kubitangura no kumenya yuko ari impano ikwinyegejemwo kugira ushobore kuririmba ku mugaragaro vyatanguye ryari neza na neza uvuge yuko ari umwuga utanguye. Novuga ko kubitangura neza na neza haheze 3 mois nshize indirimbo yanje ahabona ni indirimbo nise sinicuza ariko sinovuga ngo niho nari ntanguye kuririmba ariko kugira ngo bije ahagaragara nuko ni amezi 3 aheze ariko nkuko benshi babizi baza ko umuntu atangura kuririmba agiye kuri YouTube ariko kuririmba urashobora kubibamwe utaraja kuri YouTube ariko hajya naho ubishira nyene bari ibintu bigiye habona bibonekera abantu bose ariko nari ndabibayemo igihe kitari gito kuririmba ndabimazemo imyaka irenga 10 kumbure uciye udutera inyota nyinshi kumenya iyo ndirimbo umaze gusohora twarabonye kuri YouTube kumbure uwo ducishirizamo gato kugira ngo ubanze uduhonje kuri uwo mudiho. Weburuhukiro wanje wambereye vyose nkeneye mu buzima sindicuza na rimwe kuba ndakumenya sindicuza na rimwe kuba ndakumenya. Urakoze cyane Fafa Praise kuri iyo mponjo turumva yuko ibintu bimeze neza cyane kumbure kuri iyo ndirimbo uhejeje kuririmba ariyo iri no kuri YouTube uwo tubwira muri make watanguye kuyimvira ryari kugira ngo ushone kwishira no kumugaragaro. Murakoze inovuga ko iri mu ndirimbo noba naranditse iri muzanyuma no mu ndirimbo zishika 12 noba mfise album yose iyo niwaza ko biri muzanyuma noba maze kwandika ariko niyo ndirimbo numvise igumiza numva ariyo ndirimbo nohera ko gushira ku mugaragaro. Iyo ndirimbo iri mwijambo nasanze muri nayanditse nisunze ijambo riri muri Daniel 11:32 ngo abantu bazi Imana yabo bazoshikama akore ibikomeye. Rero iyo ndirimbo naho nayikuye iyo ndirimbo rero bivuga ko byinshi cyane novuga ko kwisohora novuga ko yanduhishije iyo ndirimbo hari challenge nahuye nayo vraiment no munsi ndayibutse numva mvuga ngo uko biri kose Mana warakoze mu mabaro havamo umunezero. Ndi ku munsi wo kwishutinga rya mbere twateguye kuyikora ahantu twateguye ko tuyikorera turabidategura abatumire abo tutegezwe gukorana bari ngaho neza ku munota wa nyuma 21h mbona umuwari afise kamera yategezwa kudufasha ntiyayizanye ku mwanya aho abantu baba batashe dusigaye turi bakeya numva ndababaye cyane ariko aho twari kumwe barambwira ati ntaco reka dutegura undi munsi ariko ntivyari byoroshe ibintu wateguye ibintu byose usanga hiyongeyemwo ama imprévu nyene ukuntu rero ariko ntivyari gukunda nta yindi shwa yari kubaho ngo ntidukore ngo dukore kuko nari namaze kuba stress namaze kuruha mu mutwe kandi urumva ibintu byo kuja kuririmba urushe mu mutwe ntivyari gukunda cyabifatiyo desi icyo cyatumye wumva yuko ubababaye cyane cyo kintu carambaje kubera urumva wateguye ibintu byose urumva wateguye gukora
murazi wateguye gukora ibintu abantu bamaze gukora amaklipe barabizi ni igikorwa kisaba umwanya igikorwa wateguye iminsi indwi yose akweki rero waciye uyikunda rero iyo ndirimbo cyane rero iyo kwirutisha izindi gituma nayikunze kuyitisha izindi ko maze nayikoze urumva uwo munsi sinari bwaheze gato ngerageje guheza gato navuze ati uwo munsi ndavuga ati iye bizonsaba ukwezi kugira nsubire kubitegura ko narumva noca mbanza nkabihagarika ndibuka nyene umukozi w'Imana ari hano yarambaje yari yaduhaye ishengero yitwa Honoré n'umupasteur arambaza ati byagenze gute ndamubwira ati byasivye arambwira ati nta kibera ubusa nanje ndafatwa nyine atubwo nta kibera ubusa ariko narumva ko nzosubira kubitegura heze nk'ukwezi canke amezi abiri ariko ubwo nyine heze nta ndwi yaheze twateguye gukora ari mardi ndasubira ndategura ari hari vendredi ndategura duca dukora ari mardi biragenda neza maze kuyishira ahagaragara mbona abantu benshi barakunze iyo ndirimbo mbona nyene indirimbo irafasha abantu cane gushika n'uyu munsi hari benshi bamwe banyandikira bambwira ati nukuri indirimbo yaraduhezagiye bakabaza ati ahubwo zoduhinde indirimbo ryari wumva maze kubona ukuntu kirafasha abantu benshi ico kintu conyene narumvise mvuga ati malgré tout ubwo vyambabaje umunsi ntegura kuyishutinga bikanka ngasubira gutegura ibindi kandi bikansaba ko habamwa amasharge menshi navuze ati mana uko biri kose kwindirimba kirafasha imitima myinshi ico conyene kirahagije cyane ego urakoze cyane mu ntango watangiye utubwira yuko abantu benshi bibaza yuko ngo kuririmba ari ugushira kuri YouTube ariko kandi umuntu arashaka kuririmba atarashira kuri YouTube yego ni igiki rero catumye uteba gushira ku mugaragaro indirimbo zawe novuga ngo ngira ni igihe kitari bwagere kubera igihe kintu cose igihe cacu yego nibaza ko igihe kitaragera ntikiba kiragera igihe kigeze naho kiba kigeze nyene numva aho nyene no concert n'abaririmbyi biruka n'umwanya akabona umenga nakashize indirimbo ku mugaragaro nawe aca yumva umenga yoja gukora indirimbo hari navyo maze imisi impanura abantu benshi hari umuntu nyene abikora nyene gihuti kubera abonye naka akabona umenga ni ibintu nyene yoca akora ariko ni ibintu nyene bisaba kuba pose bisaba kwitonda bisaba kubiha umwanya benshi babikora nyene mu kwirukana umwanya usanga yabaye desi arabikora ukutariko canke nimba yarifuza hiti ugasanga ntayirose ugasanga ni bamwe biviramwo kuba desi agaca usanga benshi baranabihe batabimazemo na kabiri rero numva novuga ngo ikintu cose gifise igihe caco muririmbyi ufise iyo talent ufise iyo projet yo gukora indirimbo nomubwira ngo bikora ubisengere ubiha umwanya wo kubisengera ubiha umwanya wo kubyitegurira hama ubone kubikora nta numwe musiganwa nibaza ko atanumwe asiganwa n'uwundi uyu munsi rero ufise indirimbo zingahe zitaraja ku mugaragaro canke zitegure gushika rero kandi nibaza ko atari izo gusa ko ndabandanya kwandika hari zitarahera ko hari indirimbo nshobora gukora nkasanga nayikoze igitero na refrain kasanga sindayihejeje nyene ariko gasanga uwundi munsi ciye nkora cyari gisigaye nkayimara ça dépend hari n'indirimbo nshobora kwiyumvira ubwo nyene nkavaho ndayihejeje vyose na melody ibintu vyose nkavaho ndayimaze Fafa Praise mu ndirimbo za profane zimwe bita ngo ni indirimbo z'isi kuko gospel na profane biratandukanye muri profane harabamo amastyle atandukanye abarimba amahape amafrobeats abarimba acapella amaslow ndetse n'ibindi wewe muri gospel ihe style ukunda gukoresha inakubangukiye jewe sinobwira ngo ndafise style imbangukira nkoresha ariko nk'ubu indirimbo slow ariko iyi ndirimbo yindi ifise nifuza gushira habona bientôt indirimbo fise umuproducteur dusanzwe dukorana ariko pour le moment ntari karakorera ngaha ari karakorera muri Kenya muri Nairobi rero ariko naramwumvishije indirimbo kubera urumva fise projet ko tuzoca tuyikora bientôt nivyakunda ni indirimbo iri muri namwumvishije acambwira ati twoshira muri style ya Zulu rero hari n'izindi fise ziri mu yandi ma style novuga ngo ariko ndakunda cyane jewe
ama adoration izi ndirimbo ziri muri slow ariko naho hazindi ndirimbo ariko simfise indirimbo ziri muri slow gusa indirimbo ziri mu mastile atandukanye ubwo na rap woyikubita yaje reka ngere ko mvuga je rap saze ntayikunda ariko abayikunda si kuvuga ngo mba numva atari style nziza ariko je sindayiprefera. Papi ITV ndabibuse yuko turi kumwe na Fafa Praise akaba asanzwe ari umuririmbyi avyifatamwo neza akiri muto hano mu Burundi mu ndirimbo zo gutazira Imana izo benshi bita gospel canke gospel. Reka rero tugarutse kuri Fafa Praise mu buzima busanzwe uri umuntu akunda gukora iki igihe cyose mu buzima busanzwe ibintu nsanzwe nkunda gukora ndakora ibintu byose ndabikunda. Byose urabikora? Ndabikunda byose. Kumbure rero ikintu abantu basanzwe bakuzi ariko batakuziko wibaza ko cyo bari gihe abantu banzi ariko hari ikintu batakuziko bataravumbura kuri wewe wibaza ko ari gihe cyo kibazo cyawe n'ubumenga kiragoye gato ntacyo mva wo kwishura tocishura hanyuma. Reka rero tugaruke rero muri style twarimwo wavuze ukuntu watanguye kuririmba aho ugeze ubu nibyo wiyimirije gukora mbega iyo umuntu aririmba kenshi yiyumvira indirimbo bivanye n'ubuzima acamwo hariho abantu baririmba indirimbo bivanye n'ubuzima baciyemwo kuvyo babona canye mu byo babona muri Bibiliya wewe iyo uri kurandika muri ibyo bintu mvuze ukunda kwitsunga ibi murakoze uravuze ati benshi barandika bisunze ibyo baciyemwo ubuzima barimwo canke Bibiliya kenshi zaburi ndetse n'ibindi nyibutsa akantu hariho umwanditsi ari hano yanditse akantu umunsi uri hano avuga ngo hari abantu bandika indirimbo ngo z'amashari bari ibintu abantu bandika indirimbo z'amabifu navyo birabaho ariko nibaza ko ahanini twokwisunga inspiration cyuba wumva uwo mwanya Holy Spirit ariko araguha nibaza ko twokwisunga cyane na Bibiliya ikindi tukisunga kuko guhimbaza Imana je ntanze akarorero kuri jewe cyane nisunga Bible kwandika indirimbo hama kenshi je nandika indirimbo ndahantu hari abantu bakubwira ko yandika indirimbo ko ashobora kuba ari mwibarabara akakura indirimbo akaronka temekana akakandika indirimbo jewe byo ntibikunda kenshi je nandika indirimbo ndahantu ndipoze ntekanye ndiko ndasenga indirimbo ikaza rero jewe hanini kenshi haza indirimbo ndi muri atmosphere yo gusenga ndi mu kirere cyo gusenga cyane ndiko ndanasoma Bible aho haza indirimbo ese nobwira ngo nisunga ubuzima canke iki par exemple nk'indirimbo ya Sinicutsa yaje nsomye iryo jambo nibuka Imana ibintu byinshi yagiye ikora ku buzima bwanje nibuka numva ndabwira Imana ngo Mana ni kino no gukora cyo shobora gushimisha umutima wawe baje ndirimbo ivuga ngo Yesu umwami wanje ndi hano mu bwiza bwawe ngwino nkoresha icyo ugomba rero nasabye gukoreshwa n'Imana cyane ndavye najya jambo rivuga ngo abantu bazi Imana yabo bazoshikama hari n'izindi nyinshi ntanze example kuri iyo ese novuga ngo nisunga ubuzima canke iki ariko nivugiye nka jewe nka Fabiola nka Fafa Praise urakoze cyane kumbure dufashe hari ikibazo gikunze gushika urabona yuko abaririmbyi ba gospel nabo baratumirwa mu biteramo bakaririmba kandi bakaronka n'amafaranga ariko ivyo benshi bikunze kubatera amakenga aho benshi bavuga ati ni kubera iki umuri byo gospel bisa nkaho ari umuvuga butumwa ariko iyo bamutumiye hari ibintu asaba usanga namananiza ntashoboye kuvyita canke amafaranga batavyumvikanyeho aho benshi bavuga ati kumbure niwo mugabo wo kurimba wa gospel yo bari nka business nkawe uri muri bya gospel ivyo urabivuga kwiki novuga ukijanye no gutumirwa cyane nibaza ko bitabikeneye ko umuntu basi yose amafaranga nko bagutumiye nko mu gikorane basi gisanzwe baragutumiye mu gikorane
kuyasaba nibaza ko bitoba très important ariko nimba uwo organisateur yiyumvire guha amahera umuntu yahamagaye ko nawe abakene urazi gituma abayakeneye nko wideplace uvuye ngaho ugiye nko mu Kamenge cyangwa mu Carama par exemple hari igihe bigusaba gutwara aba musicien kubera ivanye n'indirimbo ugiye gukora hari igihe bigusaba gutwara backing kandi abo nawe wabajanye nibaza ko mutaza gutahura kumwe ibintu byose ndagusaba ko muri ama déplacement hari igihe bisaba kumugurira n'ifanta abamizije nawe hari igihe bisaba nabo nyene ko ugira ico ukoze rero uwo muntu ya organize ivyo bintu nk'ubu yagutumiye agaca kugira ngo genda Imana guhezagire nawe urumva babandi ya band wajanye uja kwisopa uje kuba kugira ngo uje kono hanyuma uzobakenera rero novuga ko bakwiye gutahura nabo babitegura bon si business ariko d'une part birasaba amafaranga ku ibintu bikorwa byose organisation yose ukora amafaranga ego mu mwuga rero wawe kuririmba usanzwe wikorana canke uri kumwe na band canke chorale bimeze gute cewe mu bisanzwe uko sanje nkora je ndi mu mugwi wa chorale go kuririmba ariko novuga nk'ibi bikorwa hagize programme inkenera yo kuja kuririmba isanzwe njana n'abandi bantu nshobora kuba mfise nk'abantu b'abagenzi dusanzwe turi poshe dukorana hariho nk'abantu usanga muri poshe mukorana turashobora kujyana mu bikorwa bitandukanye abarimvyi benshi barafise abantu babafata mu mugongo abo bita ba managers canke management wewe urafise management canke nawe niwe wibako muri vyose jewe ndibako muri vyose muri kira kitu ndibako canke manager abo ni Yesu Kristo nawe arashoboye nawe ni manager ndibaza kuko Yesu hari umuntu yavuze ngo Imana iguha abantu ubuntu Imana iguha ubuntu bukaguha abantu hana bakaguha ibintu ibaza ko ndamufise niyo manager nayo yes rero mu gusozera rero tubwire intambamyi rero uhura nazo nizihe iyo uriko urarangura ico gikorwa ubona yuko kidasanzwe intambamyi muhura nazo nizo ntambamyi ya mbere yantwaye uburyo bwinshi cyane yarantwaye uburyo uyu munsi mfise n'izindi ndirimbo nifuza gukora zose wumva n'izindi nkiriko ndandika nkuko nabikubwiye uyu munsi hari haba usanga bariko barareklama mbega iyindi ndirimbo izindi ndirimbo n'iryari rero cyo usanga hari ibintu kiri kuraraba ukabona ko kiri kuripanga utarabona nyene exactement uburyo rero intambamye ahanini si bikorwa ntambamye ahanini n'uburyo ego rero mu kurangiza urasaba iki abadukurikira hano tufise abadukurikira bari mu Burundi ku migabane yose nkuko dusanzwe tuyize ngaha kwisi urabasaba iki kugira ngo bashobore kugufata mu mugongo wo kwifuza kumfasha ushobora kumfasha kujanye n'uburyo hanini ikindi naco nshaka uwo kumva yo nterera ivyiyumviro ko indirimbo ya mbere nakoze yarabwiye n'abantu benshi wowe ati hari hano utakoze neza yoshobora kunterera ivyiyumviro ati utawokora uku hama ikindi atereza amasengesho kuko ibikorwa dukora navyo ibikorwa bisaba amasengesho ntibisaba kuguma gukora gusa ko hari benshi babikora bakananirwa ariko mu gihe uri kumwe n'Imana byose birashoboka ndasaba n'amasengesho byo byose bikoraniye hamwe nibaza ko bitazonshoboza gushika kure ego reka rero tugushimire cyane Fafa Praise ko kanya mwaduhaye ukuntu mwabashije kuduha umwanya mukatubwira byinshi bijanye n'ibikorwa byanyu twizere ko n'ikindi gihe nitwabatuma ko muzoshobora kwitaba kamukacu kugira ngo mubandanye muturyohera mudusangiza n'ibindi byinshi mwakoze nanje ndabashimiye cyane mwakoze ko nyiyumvira ko hari benshi mwari kwiyumvira ko mugatumira ariko mwakoze kunyiyumvira ko no hanyuma munkeneye nzoza yes reka rero natwe tubashimire cyane bakunzi ba PITV mwariko muradukurikira mukurikira kino kiganiro kidasanzwe twari kumwe n'umuririmbyi wa gospel Fafa Praise mwamaze kumva byinshi nkuko rero dusanzwe tubikora umutima wacu waruvyeyi ubumwe muri bwa bumwe nyene kugira ngo dufashanye tumufate mu mugongo kugira ngo nawe impano ndetse n'iterambere bishobore kugaragara mwari kumwe na Moses Angelo bye bye naho butaha